ishaka y'ukugaruka. Turabahanuzi rero n'icyubahiro, ari nacyo gituma rimwe rimwe twumva ko tubwirijwe gufata ijambo tukavuga. Uretse nuko kubera ko turaba bose hariho n'abadushikira mbere no muri bajya babakomera amashyi bakaza bakatubwira bati ega hari ibyo tutubaho kuvuga, none kumengo mwaranumye ko mutavuga. Ibyo ntibazokwigera babibabwiye. Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ducisha kuri ino share ya YouTube ya ICTV, aho tuba twabategurira amakuru agezweho ayavugwa muri politike ndetse n'avugwa mu gisata cy'umutekano. Kuri no tariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2026 tubazaniye amakuru. N'amakuru avugwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse na musenyeri wa Eklezia Katolika umwepiskopi Ntahondereye yaraye ahebuje ko Eklezia Katolika itarota ija mu kwaha kwa Perezida Ndayishimiye. Uku kunyinyurana kwa Eklezia Katolika ndetse na CNDD FDD na Chancade umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye murazi ko ari n'umuyoboke akomeye wa Eklezia Katolika. Murakunda kumubona Evariste Ndayishimiye yikoreye imisaraba, muramubona mu bisabisho. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari umwe mu bantu bakunda kwifatira mu gahanga Eklezia Katolika, akavuga ko ibyamunaniye Eklezia Katolika nayo yovyikorera. Abandi nabo bakavuga bati nimba koko gutwara byakunaniye amabanga abarundi bakujeje yarakunaniye, wopfuma utanga imihoho maze iyo Eklezia Katolika uvuga ko ari izotorera inyishu ibibazo biri mu gihugu, ukayiha ubwo bubasha abarundi baguhaye ndetse n'ibwirizwa shingiro riguha, maze ukavyegurira Eklezia Katolika, maze iyo Eklezia Katolika nayo igakora ivyo uvuga ko yategerezwa gukora. Ivyo abarundi bagusaba niwe wenyene utegerezwa kubikora, kuko niwe wabirahiriye imbere y'abarundi bose ndetse n'amakungu, ukemeza ko uzokora ibishoboka vyose kugira abanyagihugu batunganirizwe kandi batera imbere. Ubuhoho rero kuza ukavuga ko Eklezia Katolika ariyo yategerezwa gukora ibyakunaniye, ivyo gose no gutimirarwe kuri Eklezia Katolika ndetse no kwerekana ubushobozi bukeya ofise mu vyo gutwara igihugu. Musenyeri Joachim Ntahondereye aherutse kugira ico ashikirije ku myidogo ya Perezida Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi batazira General Neva. Hari mu birori vyo kwatira abapatiri bashasha muri paruwasi Mwakiro ni muri diocese ya Muyinga kwigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2026. Ubutumwa bwa Ntahondereye bwarabishijwe ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye kubera ko yari ubutumwa bwa Ntahondereye bwarabishijwe ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye kubera ko yaraserukiwe n'icegera ciwe Prosperi Bazombanza. Ubwo butumwa rero bukaba bwari bugenewe Perezida Evariste Ndayishimiye, aho musenyeri Ntahondereye mu rupfasoni ndetse n'ubwitonzi bwishi cane yaremanze ko ku ruhande rwabo no kuvuga abakatolika naho batera de bazoguma barwa bavyuka bagerageza kwigana Yezu Kristo. Musenyeri Ntahondereye akaba yasavye Bazombanza kumushikanira ubutumwa kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyo mwepiskopi Ntahondereye ntiyigeze avuga umukuru w'igihugu mw'izina, ahubwo yamwise Cubahiro Kizima. Iryo ni ijambo Musenyeri Ntahondereye yakoresheje. Ntahondereye yatangaje ko abasenyeri Katolika batazigera bitwara nk'abadadumbi mu gihugu c'u Burundi. Aha rero yaciye yerekana ko ari hamwe inama y'abepiskopi yokora amakosa, uwa mbere yo bahana ari umwungere wa Eklezia ku rwego rw'isi Papa. Mu yandi majambo, mu Burundi hagize uwukora ikosa yategerezwa guhanwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko twebwe twatahuye ko Ndayishimiye yabwiwe ko shebuja w'abepiskopi ashigikiye birya bikorwa Ndayishimiye abagayira, bikasigura ko mu vy'ukuri nubwo Perezida Ndayishimiye abagaya nimba bakora ibidakwiye canke bagakora ibibi,
ubarongoye ku isi papa ariwe yategerezwa kubagaya akavuga ko bakoze ibitari byo, naho perezida Evaristo Ndayishimiye we kuvuga ko abepiskopi bamenje rwose ivyo avuga ngo ntavyo azi kubera ko siwe abajejwe kandi siwe araba ko bavuga ivyiza canke bavuga ibibi. Turavye ubwitonzi n'ubushishozi Ntahondereye yabivuganye, turazi ko vyagoye abategetsi bo muri CNDD FDD gutahura ubutumwa bwa Musenyeri Ntahondereye. Turazi ko Ndayishimiye acumva ko bamwise Cubahiro Kizima yaciye asinzira nk'akanyana. Ibikurikira rero ntiyavyumvirije kubera ko yaratwawe nako kamwemwe, aratwagwa n'ico cubahiro bamuhaye. Ico bikoze ababikurikiranira hagufi bavuga ko umwepiskopi yakoresheje imvugo y'urupfasoni kandi irimwo ubwenge bwinshi. Musenyeri Ntahondereye yaciye avuga ko abungere ba Eklezia Gatolika ari abavyeyi ba bose atamwana n'ikinono. Yavuze ko baba abategetsi bakuru, abategetsi bo hasi canke abanyagihugu basanzwe bose hamwe bafatwa kumwe n'Imana, bafatwa kumwe n'inama y'abepiskopi. Yavuze ati nta nyagupfa kandi nta nyagukira, niko Ntahondereye yabandanije avuga. Aho rero ni mu gihe Ndayishimiye wewe afise abo yita banyagupfa ndetse n'abandi banyagukira. Kubwa Ndayishimiye abaseneri, aba MSD, abatutsi, aba CNDD FDD bamwe adashaka ndetse n'abandi ari banyagupfa. Aho ni mu gihe aba CNDD FDD bamukomera amashi ari bo banyagukira. Musenyeri Ntahondereye yaremanze ko bishika rimwe na rimwe inama y'abepiskopi igasanga ntiyonumirana, bakisanga bategerezwa gufata ijambo bakagira ico bashikirije ku bibazo biba biri mu gihugu. Iyi ngingo nayo yayisiguye mu kwiyorosha kwinshi cane kuzuye urupfasoni. Yavuze ko inama y'abepiskopi ikebura leta mu ntumbero yo kwigana Kristo Yezu wenyene yanse yanka guhemukira ukuri, bikarangira abambwe ku musaraba. Mu yandi majambo, Ntahondereye yashatse kuvuga ko Eklezia itazorota ishigikira Ndayishimiye mu kibi, ahubwo bazopfuma bemera kuhasiga agatwe, bakavuga ko bazopfuma bemera kuhasiga agatwe ariko bapfe bariko baraharanira iteka ryiza ry'abarundi, nk'uko na Yezu Kristo yishwe ariko aharanira iteka ry'abana base ari we Imana. No ngaho rero turazi ko vyagoye Ndayishimiye gutahura ko yakuriwe inkoni ku gishitsi, kuko kuba yiswe Cubahiro Kizima vyamwinjije mw'itiro ry'agasenga, agaca rero yibagira canke se ntashobore kumva ibindi vyose vyavuzwe inyuma yaho. Musenyeri Ntahondereye yarabandanije muri rwa rupfasoni rwinshi, abwira abazombanza ko barya babakomera amashi hari ivyo batubahuka kubabwira ariko bakabibwira abasenyeri. Ntahondereye yavuze ko bishika abanyagihugu bakitura abungere bakababaza igituma ataco bakivuga kandi ibintu vyarayangaye. Musenyeri Ntahondereye yemereye Ndayishimiye ko abakatolika bategerezwa kuyoboka ubutegetsi arongoye mu kurondera ineza ya bose. Abacubahiro Kizima turazi ko Cubahiro Kizima turazi ko bitamushobokeye gutahura ko Ntahondereye yamubwiye ko igihe cose azoba ariko arondera ineza y'akagwi kamwe Eklezia itazomushigikira canke ngo imikingire ikibaba. Amera nk'uwishura ku majambo Ndayishimiye yashikirije mu magenekerezo ya 30 Ruheshi ndetse n'iya mbere mu Kakaro 2026, aho Musenyeri Ntahondereye yibukije ko mu rugamba rwo kwikukira igice kininiya ca Eklezia Katolika yo mu Burundi cari gishigikiye ko Uburundi bwikukira vuba bwango. Aha Ntahondereye yariko ahakana amajambo atagira umutwe n'amaguru Ndayishimiye yashikirije mu kuvuga ko Katolika yo mu bihe vy'ukwikukira yari ishigikiye aba PDC ndetse n'abakoroni bashaka kubandanya gucura abarundi bufuri na buhoro. Ntahondereye rero yarangije asaba Perezida Ndayishimiye ko bibaye ngombwa yoha umubonano abasenyeri Katolika bakaganira. Ntahondereye akaba yanemereye Ndayishimiye ko mu gihe c'umubonano yoshaka
akabakarira rwose, ariko Ntahondereye agatakamba asaba ati ariko natwe muduhe ijambo. Mu yandi majambo Ntahondereye yabwiye Ndayishimiye ko ari hamwe yoba yumva ko agifise akangonongono abasenyeri ba Katolika biteguriye kumumara amazinda mu gihe yoba afise ico ashaka kubashikiriza, canke se ashaka mu gihe yoba afise ishaka ryo kubatega amatwi bakamubwira uko babona ibintu ndetse n'ukuntu igihugu cosayuka maze kikava mu kaga cashizwemwo n'ubutegetsi ndetse n'intwaro zagiye zirakurakuranwa kuva Uburundi bwikukiye. Uno munsi naho ibintu bikaba vyifashe nabi nk'uko abarundi benshi babibona muri kino gihe. Musenyeri rero Ntahondereye akaba yabivuze mu majambo y'urupfasoni, reka tubanze tumwumvirize. Kugira ngo mumvundire banze kubakengurukira cyane rwose ko mwaduteye iteka mukatwigorera mukaza kudufasha urubanza. Jewe mbonye murengutse byamkoze ko rwose sigara nibaza ngira nti mbega yemwe twebwe tubaye bande kugira ngo twigorerwe gushika kuri uru rugero. Iyo haba ni Muyinga canke mu Kirundo kumbure nari kugira nti naho bari basanzwe bagendera. Ngabo nzirikanye n'ukuntu inzira zimeze, nkabona inkakiro yo hari igereranije na Bujumbura, nagize nti koko turatoneshejwe no munsi. None umwundire mu Kirundi bavuga bati wanga kugambararirwa tumukuze, muze mubishikirire icyubahiro kizima umukuru w'igihugu cyacu, mubwire yuko yegurutse cyane rwose. Basaba yuko nyir'icyubahiro womutubwirira yuko nk'umuryango wa Ekleziya aho tugeza twariyemeje kandi n'ubu tuguma twiyemeza ko tutazokwigera twifata nk'akadumbi ko bakikwiye mu gihugu. Turi mu gihugu gifise abarongozi kandi dutegerejwe kuyoboka. Hamwe twokwifata ukundi twoba dushize kubiri n'intumbero kama y'umuryango wa Ekleziya Gatolika, kandi uwa mbere yodukubita akanywafi ni Papa Leo wa 14. Turategerejwe rero kubayoboka kandi tukabashigikira mu kurondera ineza ya bose. Turabavyeyi ba bose kandi nico turungikiwe mu rugo, ata n'umwe avuyemo. Baba abarongoye abandi, baba ababunganira, baba abarongowe ku nzego zose bariko, bose n'abacu, nta nyagupfa na nyagukira. Ari nacyo gituma rero tugerageza uko dushoboye mu kwitwararika ineza ya bose. Ntituri bwirate tuvuga ngo turabuze amanegurwa. Bama batwigisha batubwira bati Ekleziya ni nyeranda, mugabo abayigize si beranda. Turafise utunenge twacu, turafise amagara make, mugabo tukagwa tuvyuka kwerekera aho nyene
uko dutegerejwe kwitwararika ineza ya bose dufatiye ku rugero twahawe n'uwatwiguze ku musaraba ari we Yezu w'i Nazareti, Kristu umukiza wacu. Ari nacyo gituma rero tuzirikana tukagira tuti ariko yemwe ukurikira uyu yabambwe ku musaraba kuko yanse guhemukira ukuri. Ubwo tuzobishobora ko natwe twama tubyuka twerekera aho tubona ko hari ukuri, kuko yaratwigishije aratubwira ati Imana izogucira urubanza ifatiye ku rugero rw'ukuri wewe wabonye mu mutima wawe. Niba warakubonye mu mutima wawe ugacira iruhande, umenye yuko intahe izokuvugirira mu gahanga. Ngabataruka ashaka kuguhezayo, ashaka yuko ugaruka. Turabahanuzi rero n'icyubahiro, ari nacyo gituma rimwe rimwe twumva ko tubwirijwe gufata ijambo tukavuga. Uretse nuko kubera ko turaba bose hariho n'abadushikira mbere nko muri bajya babakomera amashyi bakaza bakatubwira bati ega hari ibyo tutubaho ukakuvuga, none kumengo mwaranumye ko mutavuga. Ibyo ntibazokwigira babibabwira, twebwe abitubwira. Si uko rero tuba dushatse guha impigi abansi b'igihugu, biri kabi. Hari aho mbere bamwe kubera ko bakiri bato batamenya yuko muri Ekleziya naho harabayemo abashyigikiye abakoroni. Abenshi arabagwanije abari nabo bafata iya mbere mu kurondera ukwikukira ku Burundi. Muri mwebwe bazi yuko ururirimbo rwo guha igihugu cyacu rwavuye muri Ekleziya n'ibangana. Rero abari bagize inama nkuru y'igihugu yatoye amajambo y'urwo rurimi, harimo y'urwo ruririmbo nako harimo n'abasaseredoti b'Abarundi. Mbere gitangaje nuko na Musenyeri Glorious yari umubirigi ari muri bake ashyigikiye ko intare y'ukwikukira iboneka vuba. Hari ibintu rero tutari bunume, atari uko dushatse guha impigi abavanye igihugu, nuko tugira tuti uwo twakurikiye kandi n'ubu dukurikira ntaho tutwerekeza. None rero n'icyubahiro muratubera mu ngoro, muratubera mu ngoro. Iyo muganira mubigaruke ko bibaye ngombwa kumbure muze mudutume ko turabayoboka, turabatware bacu, mudukarire mbere ariko natwe muduhe ijambo mugeze twabira. Mubwiye ni mwebwe gakenguruka rero ko muduhanura mugira muti mwitwararike iterambere, mwongereze. Tukaremeshwa nuko mushima ibyo bakuru bacu bakoze n'ibyo kumbure natwe tugerageza gukora. Hari abo ndabizirikana nkagira nti burya twebwe turafise akanenge nuko tutazi kugirira publicite y'ibyo dukora, abantu bamenye ibyo dukora.
nko muri iyi diyoseze abarimyi borozi bakesha intambwe bashika ko ikigo cyo ku Matwenzi cyatangujwe n'uwo nakoreye mu ngata Tanganyika. Ngabo ababimenye ko tutabigira tubisi. Uwo dukurikira yatubwiye ati cy'ukuboko kwawe k'uburyo guhaye umworo ukubamfu ukabimenya. Mugabo ngira ngo mu gihe tugeze mu byo twari dukwiye kubirengera gato tureza tukamenyesha ibyo turiko turakora. Ibyo tugerageza gukora ni intererano n'akama kaba kaguye mu mazi menshi yo mu nyanza. Mugabo ayo mazi abaye menshi kubera utuma duto duto tureza tukajya hamwe. Ako kiwacu nako kagiyemwo turabikengurukira impande. Ego nakenguruka rero iyo nkebuzo muduhaye twemerera yuko tuzobandanya. Murumva nicyo kivugo tumaranye imyaka mbere kuko si cy'uno mwaka aho tugira tuti uku kwemera twigisha gutegerezwa kutubohora mu mitima no mu bwenge kugira ngo twumve ko dufise iteka ridakwiye gutekerwa mu byatsi, ko dutegerezwa gukora kugira ngo aho tuba tuhagire heza, nuko abariko baravuka n'abazovuka ejo haza baze bashikire heza, kibe igikorwa cy'urukundo natwe twakoze. N'ubu rero tuzobibandanya n'icyubahiro. Nta sozera rero ngira ni mu ntunge kumbure navuze menshi, ariko numva yuko ntugenda ntakengurutse ijambo ryiza mwamushikirije. Muhorane iteka, mweregwe mu bikorwa mushinzwe, maze natwe twame turashigikira. Ntimugatinye kudukebura nk'uko mwabigize. Twikebutse tukabona ko hari aho twahushije duheze tugorora. Nicyo umukama dusaba. Sozere rero mbwira ko ndabifuriza n'urugendo rwiza, ko numvise ko mufise n'ayandi mabanga bahamagara kandi mufise urugendo rurerure. Mugenda amahoro. N'abandi mwese mugenda amahoro. Twame turota dushigikira abapatiri bacu bashasha kugira ngo baze berewe bererere igihugu cyacu. Murakoze. Tugire Kristo.